yuzuye amashimwe kubw'imirimo ikomeye uwo mwami yadukoreye. Yahagurutse n'ingoga aza kudutabara, dutahukana intsinzi, uwo mwami ashimwe iteka. Imitima yacu yuzuye amashimwe kubw'imirimo ikomeye uwo mwami yadukoreye. Yahagurutse n'ingoga aza kudutabara, dutahukana intsinzi, uwo mwami ashimwe iteka.
Akira, akira, gatugabire uyu munsi none rero reka tubikengurukire gute turafise abaje bava aho twatumiye bavariya mu cendajuru twagomba tuhasabe bavyaguke mwarimu ashike ngaha aturamutse ibiganza turamukanye bwakeye Yesu n'abahezagire bamushengero mubwiriza bw'impende mwese nimuvyaguke hariho abaje bava mu gatare n'abavuye hirya no hino mugabo basengera mu mubwiriza bw'impende rameki ace abaserukire aturamutse izina rya Yesu ibiganza by'urukundo hanyuma rero abandi twabakiriye reka dusabe n'inama wacu turasane ashishikaze Yesu yongera umugisha ahembutse none rero turi mu buryo bwo kunyarutsa kuri uyu munsi nkuko tunyarutsa kuko harageze baratumiye abaririmbyi baratumiye abo komisiyo yacu mu Ruyigi none rero bari hano bagira dusabe umubwiriza yegere hafi n'abavugabutumwa baje bazananye yegere hafi hanyuma n'abategetsi b'abapasitori begere hafi n'abanyamigabaniya n'abashoferi baje baremye bano bantu babyanguruka aho bari babaga hanyuma rero iyi korale yaje gukora ibikorwa ivyaguruka heri korale gukora ibikorwa vyaguruka heri reka dusabe umubwiriza abaramutse turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu mwami Yesu n'abahezagire bakire mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki ikiganza cy'urukundo Yesu abongere umugisha abahezagire cyane muraduhore mukeno hanyuma muzogaruke murakoze
Yesu nashimwe. Turabakubwiye cyane mu izina rya Yesu. Yesu narahezagiye. Shengero ry'Imana n'amahoro. Amahoro y'Imana aganze imitima yanyu mwese. Bakire mu izina ryanjye Yesu Kristo abakorera iki? Ibiganza by'urukundo kandi mugihagaze tugende tuti Imana ibahezagiye umwana natwe ari wacu iheza haze haze Nitangazo kandi nimburi. Nitangazo mugabo riherekezwa n'iki? Nimburi. Nitangazo ku mugororotsi ari ngaha. Mbega umugororotsi ninde? Mbega hari umuntu agororoka ari mu isi? Umugororotsi ninde? Umugororotsi n'uyu muntu hagize akantu kamushikira acatani ariruka mu bakozi b'Imana, hagize akantu kagatosi kagasembwa aca abana. Yesu nashimwe. Umugororotsi n'uyu yumvise ibitagenda neza mu ishengero atuntura akamara iminsi atarya ariko ararira kuko igikorwa c'Imana kitariko kiragenda neza. Yesu nashimwe. Uwo rero niwe mfitiye iganuke. Kwazogira gute? Kwazomererwa neza. Ariko wanditse iryo jambo warihawe yaciye avuga ngo tugire umuntu agabitanya nawe. Kwazomererwa neza nawe. Kwazogira gute? Kwazomererwa nawe. Yesu nashimwe. Aha rero ingoro y'Imana turavanze. Hari n'abarondera kugororoka, hari n'abataco babibonamo bigumira mu bigabitanye byabo. Iri jambo rero twese turarisangira, yaba umuntu agororotse cyangwa ariko ararondera kugororoka cyangwa umuntu atabinezwe. Twese tubisangire. Dusome hariya muri Zaburi. Bamaze gusenga Zaburi njagutema. Zaburi ya mbere. Zaburi duhere kuri Zaburi ya mbere. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Aya majambo na ya kera twama twayumvise aramenyerewe, ariko tuyasubiremwo no mu bana twakuze tuyigishwa. Yesu nashimwe. Handitse ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima umurango na ryari no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyaco, ibibabi byaco ntibyuma. Icyo azokora cyose kizomubera ko. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo ry'umugororotsi. Bavuga akaba ari abantu ariko arabwira ubutumwa bwiza ariko
ntacyo byumara na gatoya. Nicyo gituma rero uru rukundo nibwo turusaba ingene dushobora kugenda naho wogira ingabire nyinshi. Mw'ishengero dufise ingabire nyinshi, ingabire z'uburyo bwose, ariko Pawulo yabwiye ishengero ry'Abikorino agomba kubakuza, agomba kubavyibusha, agomba kubungera ubwenge kugira ngo ashobore kubakuza bamenye amabanga y'Imana n'amabanga y'ishengero. Yariko arabigisha rero aca ababwira yuko ikintu ca mbere gihambaye kuruta ibindi byose abantu bokwirukira, abantu borondera, abantu bogomba ni urukundo, nibwo hambaye. Kandi twasomye nijoro ngo vyaba ivyavugishwa n'Imana, vyaba ivyanditse vyera, urukundo niho byose vyerera. Ntushobora kuvugishwa n'Imana utagira urukundo. Naho wogira ubwenge ugagira amabanga menshi, ugashobora kumenya amabanga yose, naho wogira ngo urukundo rubero, naho wogira iyo ngabire imeze gute, hatari mu rukundo vyoba ari ubusa gusa, ntaco vyokumarira. Twaronse abashitsi beza, twaronse inyigisho nziza, twaronse indirimbo nziza, twarigana ibintu bitari bikeyi, turanezerewe cyane. aba bashyitsi bacu tubifuriza iki? kuzogaruka siko none? Yego. Hanyuma rero turashimiye Imana kuko ivyo yavuze ishishikara kubishitsa, hanyuma namwe turabashimiye ibikorwa mwakoze kugira ngo ibintu byose bishoboke. Yesu nabahe umugisha. amaboko twibutse kugira neza kwawe. Amasi ku mwami w'abami. Haleluya. Ntiduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye Mana. Bamwe muri twe bari bapfuye urabarengera, ndetse babonaga umworera munini cyane, ariko ushimwe ntiwadutaye. Ukuboko kwawe kwaraturamiye, ariko ushimwe ntiwadutaye. Ukuboko kwawe kwaraturamiye, Mana. Ntiduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye Mana. Bamwe muri twe bari bapfuye urabarengera, ndetse babonaga umworera munini cyane, ariko ushimwe ntiwadutaye. akanya bakiriko barasozera bano bagira tuganire umwanya mutoya. Nyakubahwa Mwungere nabo murongo naje muzananye n'abo bose turabakengurukiye cyane. Rero twabateye akamo ngahe keza, ubwiriza buto cyane birimo abantu nk'amajana abiri, ariko ubu burimo amajana 9 gutyo, kandi ntacyo twakoreye kugeza n'aho abantu amajana abiri muza kubagendera. Turabakengurukiye cyane, natwe twari batoye ariko turabona ko byashobotse. Rero ijambo nijere ko rivuga ariko abadutumye inama kezanye akoze ibi bikorwa by'ukuri turakengurutse. Bona mutugambukira n'abaririmbyi bangana gutyo bubashwe,
mwebwe murabumvaho n'abarya nabo nabumvaho ariko kandi bakaba bemeye kuza ngaho Ikeza hato k'amazu make bakemeye bakaharara kuko nyine nk'intumwa ni intumwa koko natwe twatanguye nk'uko rero hano ko mwarusika n'utafari agize ko twaramuze ibyatsi ugasasirwa ibyatsi ukanabiryamako none rero mu gukwiza ubutumwa n'umukobwa turabashimiye rero tumaze umwanya turiko turumva ijambo ry'Imana n'umunezero mwinshi none rero Ikeza haciye hategurwa kakazimana kuko mu hejeje bya bikorwa mu cahari muri kino gitutu mukafungura n'akakishoto mukagashirako bakengurukira bari byiza n'abakengurukiye kandi cyane cyane no mu kumoso umuntu umushimiye araryoherwa neze gutamukayiye araryoherwa. Turanezerewe cyane kuba turi hano Ikeza indinganizo z'ishengero twabibwiza kuba turi Iruhehe mugabo kandi twaravugaye n'umwungere wa kabiri turumvikana ko yoja Iruhehe nawe aca nsaba ko noza ngaha Ikeza. Twebwe rero n'abashitsi banyu nitunezerewe uyu munsi twanezerewe tucumva umutumiro wanyu ko mwifuza ko twoshika hano kuza kubaramutsa natwe nabo turi kumwe twaranezerewe cyane. Hanyuma murongozi wa Sane yavuze ngo mu kumoso ngo banezerwa iyo bashimiye, natwe ibuyogoma bavuga ngo umuntu atagutebeje ukuzimana mutenda kumushimira. Rero ku izina ry'abashitsi twagomba tubashimire ko mutadutebeje mu kutuzimana natwe ntiduteba gushima. Turabashimiye cyane Abanyakeza mubwirize mutangana ibyo musigarana. Turabashimiye cyane Abanyakeza, urukundo rwanyu rukomere kandi rubandanye. Naho bavuga ngo mu Kirundi barakunda kubivuga ati ugomba kuvuga uwundi umuntu afise intoke zibiri avugisha rumwagira gutya rwe nago rukaca rumuraba ngo na wewe. Aha rero nibaza ko aba baririmbye korali y'abafonkisiyoneri abakozi ba leta n'abamashirahamwe, aha rero namwe ahubwo turabatumiye muje mu mwiteguro, nabwe turagomba kubabona mushakaje iwacu mu Ruyigi. Ega barindi nibyo bifuza ko namwe muza gusagaza hano nk'uko natwe twaje gusagaza hano iwanyu tunezerewe. None rero twagomba tubashimire tuvuga tuti twebwe ntacyo twabuze twaronse byose. Hanyuma nari nagombye ko umubwiriza ari we iyo bivuga mugabo umubwiriza arangora kunyumvira gatabo sinshobora nakubwira mwiki, ariko kandi nk'uko mwabisabye ubundi yaravuze ati ishima ko mwashimye mugiye musenze. None rero natwebwe mwaduteye iteka guhera ku munsi wa gatanu turiko turarya turiko turanywa wogenda. Turagukengurukiye nyakubahwa urukundo wadukunze, turagushimiye Yacu igizwe n'ibyo wadukoreye tukura
Hallelujah.